uyu wa kabiri igenekerezo rya 15 Nyakanga niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yugurura icese ibikorwa bitandukanye vyakozwe n'urunani Itracom, ico twokwita groupe Itracom mu kinyamazuru. Ivyo bikorwa bikaba ari ukungura uruganda FOMI mu gihe urwahora rwari rufise ubushobozi bwo guhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu ku bice 50% ingana n'amatoni 200 ku munsi. Uruganda rwongewe ko rukaba rufise ubushobozi bwo guhingura ifumbire ingana n'amatoni 400 ku munsi. No kuvuga ko uyu munsi uruganda FOMI ruhingura ifumbire ingana amatoni 600 ku munsi, na mahigwe menshi rero ku barundi babarimyi n'aborozi kuko bagiye kuronka isoko yagutse ku mwavu w'ibitungwa vyabo. FOMI izobagurira iwuhinguremwo uw'ikirundi uvanze n'uw'ikizungu ku bice 50%, kandi nta murundi azosubira gukena ifumbire mu gihe cirima. Ikindi gikorwa cuguruwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni banki BCAB, nayo nyene ikaba ari nyishu y'ibikorwa urunani Itracom rwakoze. Mwomenya neza ko iyo banki BCAB igiye gutuma abarimyi n'aborozi boroherwa mu kuronka ingurane kugira bashobore kurangura imigambi yabo y'uburimyi n'ubworozi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yaherukiye kugurura ishirahamwe Inkinzo. Iryo naryo rikaba rizotegekaniriza abanywanyi, aho twovuga abagomba gutekaniriza imirima yabo narijya haraho ihindagurika ry'ibihe rishobora gutera ingorane mu mirima. Abagomba gutekaniriza amagara yabo rikazoza ribafasha kwivuza, abagomba gutekaniriza imiduga n'ibitungwa n'ibindi. Umuguru w'igihugu cy'u Burundi yashimiye cyane abagwizatunga bafashije kugira ngo amafaranga yabo afashe mu buzima bw'igihugu, gutyo ubutunzi bw'igihugu bukazokwiyongera, kandi n'abarundi batari bake baharonkera akazi. Mwomenya neza ko ubwo runani Itracom ari urw'umugwizatunga ntigacika diriyano uwo batazira ziranotse. Kabaye rero akaryo keza ku ruganda FOMI ruserukiwe n'umuyobozi mukuru warwo ko gushikiriza ingabire umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iyo nayo ikaba igizwe n'inka 3 z'ifirizone hamwe n'amatoni 30,000 y'ifumbire. Mwanyakubahwa bashinga amateka namwe bakenguza amateka, mwaje kuri urubanza rwiza. Nyakubahwa mushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, ndongozi mwese, nabonye hari benshi cyane mutandukanye mu bisata birongoye inzego z'igihugu ndetse n'abikorera twabo. Batumire bahire mwese, umwe wese rero yumve mu cyubahiro ciwe. Tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Reka mbanze nkengurukira Imana mushobora byose, nyene urukundo impuhwe n'ikigongwe. Yoyo yazigamye Burundi ikamidukorera ivyiza vyinshi, no gushika kuri uyu munsi ikaba yasubiye kudukoranya. Turayikengurukiye kungene yaturemeye ubu Burundi, ikaduha isi ndimwa, ikaduha imvura, amazi, amasoko y'amazi, inzuzi n'ibiyaya. None nagomba tubanze tuyishimire mu kuyikomera amashi. Nugushimira Imana kuko murabona yuko iyitabayo, yibaza yuko uwo munsi mukuru ntiwari kuba. Nico gituma uyu munsi icyadukoranije no gutangaza icese ko rutanguye isekeza ryo kwegereza umwavu abene gihugu. Uno munsi rero tugeze uyu munsi duhiriwe duhishije, kuko iyo ntabire so mugani turiko turaca bamaze kudushikiriza yuko yamaze gushika mu makomine yose y'igihugu
ni ukuvuga yuko abarimyi uwo mwaka bazokorera ku gihe. Turakeje rero Ruhara, iri shirahamwe FOMI ryabishizemwo ubukerebutsi bakoresheje, kuko ibi nivyo bitanga umwizero. Bene icubahiro muri ngaha twese turabizi, kera isi itaratituka abarundi barameze imbuto zose batarinze gutabira, bishitse naho bagatabira bikora ku ntabire kama ikomoka ku bitungwa ndetse no ku vyatsi. Ico gihe mbere n'ivyimeza vyari vyinshi. Ubu rero ivyari magera vyarageruye, intabire ntikiri kirumara gusa, ahubwo ni karahara mu ruganda ntibacure. Ihangiro ryo kurosa zina murundi wese ivyo ararira, akaronka umwimbu umusesekara umufasha kwikenura no gutegura kazoza. Turizeye ku ntabire, imbuto zirobanuye, ubuhinga n'abahinga mu by'uburimyi n'ubworozi, agacumu k'ubumwe gatangwa n'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no guranana, tutibagiye ukujana n'ibihe cane cane mu kuvomera no kumenya gukurakuranya ibiterwa. Uno munsi kugira ngo tumenye yuko twahezagiwe, twoshobora kwibaza tuti mbega ko ibihugu biba mu bugaragwa barima bakimbura, vyokwa nka gute mu Burundi aho turonka imvura amezi 10 kuri 12 agize umwaka, aho dufise amasoko y'amazi ibihumbi n'ibihumbagiza, imyonga, amariba, inzuzi n'ibiyaga, twebwe tworeka kwimbura gute? Kuko twebwe igituma twibaza ico kibazo nuko intambamyi yonyene dufise ari hindagurika ry'ibihe. Ivyo navyo nyene tukaba tuzi yuko ari katavuga kadahenda kavuga. Nkuko twari twabishikirije mu ijambo rijanye no kwibuka imyaka 58 Burundi bumaze buhabuje intaye yo kwikukira, turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe katanzwe n'abarundi mu gisata c'uburimyi, kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'ikizungu, gutyo tukagabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa, umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa bikiyongera, amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa, n'abarimyi bararonka intabire ku gihe no ku giciro kitavuna. Aborozi nabo none ubu basigaye baronka n'isoko bashoreramwo amase y'ibitungwa vyabo, kandi kare ayo mase yahora bapfa kubusa. Iri sekeza rutanguje no munsi nakaryo ko kugabisha indyarya n'abikika mukiza mu guca amaboko abarimyi, babandi baduza ibiciro vy'intabire babanje kuyinyegeza. Abo rero no munsi twagomba kubagabisha, kandi barabizi ko ico kintu leta yamaze yikurira amaboko mu mpuzu. Uba bazosubira kunyegeza umwimbu, bazohanwa bimwe biboneka. Mu mwaka uheze abafashwe barahanywe gatoyi, mugabo ubuho bazohanwa bimwe biboneka. Turasavye rero dushimitse abajejwe intwaro n'umutekano kuhabera amaso, kugira ngo iyo nyifato igayitse iranduranwe n'imizi. Turagabishije abajejwe uburimyi n'ubworozi ataco bamariye abenegihugu, kuko abenegihugu bo baratonze gukora ibikorwa kurima kugira ngo bagwize umwimbu. Turasavye rero ko abahinga ba leta bajejwe uburimyi n'ubworozi bo babera akarorero, bakabanza nabo nyene bagakorera iwabo. Ejo ntihagire uzotubarira ngo ivyanka vyanka imvurirwa, bategereza kumenya kutuzanira ubuhinga bwabo. Twashaka no gusubira kwibutsa akamo twateye kwa 30 ruheshe 2020, akamo mbere kari katewe na sokuru wacu Imboneza Kizigenza mu kuzirikana igihugu, yari yagatanze ku igerekezo rya 17 mu Nyakanga mu mwaka wa 2019. Muri iki kibanza nyene ubushikiranganje bujejwe igisata c'uburimyi butegerezwa kurikurikirana
kugira mu Burundi ntihasubire kwinjira intabire irimwo ubumara butitura isi yacu bugasinzikaza amagara y'ibinyabuzima. Basokuru barayamaze ngo amahasa avyinirwa aho yavukiye. Aha rero duhagaze niho dukesha intabire ishariza igisata c'uburimyi mu Burundi kuva mu ntango y'umwaka uheze. Nyuma yo kwagurwa kongereza abakozi ubuhinga n'umutahe, ihinguriro ry'intabire ikingira isi n'ibinyabuzima FOMI rigiye kongereza umwimbu, koko twavyumvise ko rigiye kuva ku matoni 200 gushika ku matoni 600 ku munsi. Iyo ni intambwe y'agaheta izotuma ikigega cy'igihugu kiziganya ku mwaka hafi imiliyoni 75 z'amadolari yahora asohoka mu kugura intabire ihingurirwa hanze, yagira kutuzimba no kutwononera isi n'amagara y'ibinyabuzima. Si ivyo gusa, umugambi twawumvise yuko ari uwo gushora hanze umusesekara ukomoka kuyagurwa ry'ihinguriro FOMI, uzotuma naho twinjiza mu gihugu imiliyoni zirenga 50 z'amadolari ku mwaka. Nkuko nabivuze, umugwizatunga w'ukuri suwama gusaba amadolari. Umugwizatunga w'ukuri no winjiza ahubwo amadolari menshi mu gushorera hanze ivyo yahinguye. Turasavye rero urunani Itrakome n'ayandi mashirahamwe kwiruhande y'itanga ry'akazi bokorohereza abanyeshuri bimenyereza, mbere babishoboye bagashinga n'amashure yigisha ubuhinga n'ubumenyi bikenewe mu bisata byabo muri aya mahinguriro yabo. Turabasavye kandi yuko abagwizatunga botangura kwiga gukorana n'amakoperative, na cane cane amakoperative y'uburimyi. Nkuko nama ndabisubiramwo, icivugo ngenderwako cacu turi kumwe twese birashoboka ni icivugo gikomoka kwiyerekwa rya kama ry'abarundi kuva Burundi bwitwa Burundi. Iyerekwa ry'ubumwe, ugufatana mu nda, urunani mu bikorwa, gusangira akabisi n'agahiye, gusangira ikivi n'ikigega, gusangira ijambo. Ubwo runani rero rwatanguye kwibonekeza kuva kera na rindi. Twese turazi icitwa ikibiri. Kugira bimbure vyinshi bavuga bati nyamwigenda ko ntari mirimo impeshi, bagaca rero batonda ikibiri bagakorera hamwe. Ubu muri iki gihe ca none birahaye biribonekeza ko tugira dushingire ku mico n'akaranga vy'abarundi mu guteza imbere igihugu, kuko twamaze kubona yuko hamaze kwibonekeza urunani hagati ya leta, abagwizatunga n'abene gihugu bahurikiye mu makoperative. Noneho ngaha hoho uru runani Itrakome ishizeho ruhera kwishira hamwe FOMI, rukaja kwibanki y'abarimyi, rukabandanya no gutegurira kazoza, gutegekaniriza kazoza abarimyi. Murumva ko ari urunani rukomeye. Leta nico gituma itegerezwa kurufata mu mugongo, kuko ico twifuza no kubona abagwizatunga batanguye gukorana neza n'abarimyi. Nagira kandi mbonereho aka karyo guca ndamenyesha icese ajya amatongo mubona leta iri kwisubiza mu minwe yayo, samatongo leta igiye gupfisha ubusa ngo agume ngaho tuyarorera, kuko nkuko nayo bimenyesheje ivya leta n'ivya bene gihugu. None rero nagira ndamenyeshe ko ajya amatongo agiye guhabwa amakoperative kugira ngo ayahingure. Nk'abasaba abagwizatunga bakorera mu vy'uburimyi bose yuko nabo boca bazana imitahe yabo, aho bukerejo tuze tubone umugwizatunga agurisha ibifungurwa nawe yakoranye n'amakoperative. Ubwo runani nigwo twipfuza. Narindi ko ndavuga ingere tugiye gutangura kugwiza umwimbo duhereye kuri kahise ku mico n'akaranga vy'Uburundi. Ibitubera akarorero ni vyinshi,
murazi ko abakera uretse ko bavyina ikibiri mu kurima baracura, bari bazi kuziganya. Erega je hari igihe mpora ndavyiyumvira bikansiga, nimumbwire ingene umurundi wa kera yarazi kubika, guhingura ingene abika ibifungurwa gushika naho abika inyama. Uno munsi ubajije umurundi w'ubu uti burya wobika inyama umwaka, akubwira ngo ata firigo ngira. Ariko abakera bo bari bazi kubika ibifungurwa, bakubaka ibigega, bakamenya yuko n'inyama ahubwo iryoha cyane ibitswe kuko bayigira umuranzi, bakakora ikindi. Ngira ngo murabizi bose mwese yuko iyo umuntu amwimye ikintu avuga ngo shaka unyime ngo kibaye ikindi, vyerekana yuko izo nyama bakera bahingura bakabika zari ziryoshe kurusha ibindi. None rero harageze ko natwe tubigana mu guhingura ubutare n'agataka dufise, gucura. Erega no gucura, kumenya kubika imfungurwa, tukubaka ibigega bigezweho. Murambona abagwizatunga bajejwe kwegeranya ibifungurwa, abasoda, abapolisi mu mabohero bafungura, nkaja kuraba aho babika ibifungurwa ugasanga vyaraboze. None barananiwe no gukora ibigega vyiza bituma ivyimburwa vyacu bibikwa neza. Dutangure kwigana rero abakera. Iryo yerekwa niryo ryamutsemo kandi imvugo nziza dusanga mu myibutso y'abarundi, ngo bisangiye imizi bisangira kuma, imiti ikora ikoranye, nyamwigenda ko ntarimira impeshi, umutwe w'umwe ntiwigira inama, umwegetsi w'inyakamwe yita ku mwikomo hageze kwatira igitiba, canke ngo uwo bwahamye ahamiriza ari wenyene, n'iyindi myibutsa myinshi ishimangira kwama dukorera hamwe mu runani, turi kumwe twese birashoboka. Turashimishwa no kubona hariho abarundi benshi dutera bakitabira, twatamba naho bagahamiriza. Ega ntitwokira agati mu ryinyo canke ngo twirya kara, ngo Imana twahaye ikibanza ca mbere iratubona, kuko iyo Mana ikorana n'abahizi. Nico gituma na basokuru bavuga bati ntawuheka ubutisimbiza, kandi ko Imana igira naho imani. Turashimiye abo bose bagize uruhara mwishingwa ry'aya mashirahamwe afasha abarimyi mu iterambere, duhereye ku bagize iciyumviro cyo gushinga ibanki igiye guherekeza abarimyi n'aborozi mu migambi yabo. Turaronsa umushinge uremye tugiye kubakirako iterambere rirama, duhereye mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu, ubwo nabwo mu Burundi bukaba bushingiye ahanini ku burimyi n'ubworozi. Ndetse si mu Burundi gusa, utohoje hose nta gihugu kiratera imbere kidatanguriye ku burimyi. Erega nituvyibuke, n'isi ikire mu muntu yamuhaye isi imutegeka kuyirima, kuyihingura kugira ngo izimutunge, imutungire abana buzukuru n'abuzukuruza. Mbega twe ni kubera iki mu Burundi twokwiyobagiza yuko natwe dutegerezwa guhingura iyi si? Mu mwaka uheze igihe imboneza yacu yadomeka urumuri rw'amahoro rugira 13 yaratwibukije ko Uburundi atari igihugu cyagenewe gufashwa, kugira dufashanye n'ibindi bihugu, twubakane, twubahana, kurya k'umugabo amwera ubwanwa uwundi nawe bwaca akamumwera. Iryo ragi yaduhaye rero niritanguye kwibonekeza mu gutangura kwihingurira ivy'iwacu kugira ngo natwe tubishore hanze. Kubera rero tubifata nk'iragi, akaba ari we yari yabidutanguriye, nagomba tugume tumwibuka, twibuka iryo ragi kugira ngo ntituze tumuhemukire. None rero ndabasabe tubanze tumara umunota tuvuye hasi twibuka iyo mboneza yacu yatuvuyemwo tutabishaka.
murakoze mwanyakubahwa mwese mukoraniye ngaha. Icyo twomera no kwitunganya mukuru mu gihugu ishirahamwe iryo ari ryo ryose n'abantu. Turasavye abagwizatunga bo mu Burundi kugwiza akazi, ariko ntibihereraho, batange akazi mu butungane ntangere kugira ngo abarundi babihaye kandi bafate neza abakozi mu kubahemba, mu kubabungabungira amagara yabo n'ay'imiryango yabo no kubategeraniriza kazoza mu kubungurira ubwenge. Turasavye dushimitse amashirahamwe yishinze gutegekaniriza kazoza abenegihugu kugira umutima runtu, bareke kurondera inyungu z'umurengera, bitwararike nyabuna ineza y'abantu. Abamaze guhura n'amasanganya murazi ko kuvuzwa canke gusanurirwa ivyononekaye ari inzira ndende, ndetse hamwe hamukamenga ni nk'umuzi w'ibuye. Ivyo dutegerezwa guhinduka mu maguru masha, kuko muri leta mvyeyi dufise ihangiro ryo gukorera abantu bose nk'ivyo twokorera abana bacu bwite. None rero ntimwogira kudufasha ngo muce mudufasha nabi. Amabanki n'amashirahamwe atanga ingurane turabasavye kwikebuka, bavavanure n'uburyarya. Mbega akamo sokuru nkuru nziza yabateye ko kugabanya inyungu ku ngurane no kongereza inyungu ku mbitso kaciye inyuma y'amatwi, none karacinga ningo mwe barubura kigongwe kandi mubona abo mutunganiriza baraba mu maso. Kubera ikiza ruhonyanganda corona, turamaze kubona ko igisata c'ingenzi cyane cyane amahoteli ko casinzikaye. None ni kuki amabanki atogira nayo umutima runtu akabatenyenyera ku ngurane bahaye amahoteli nk'uko tuvyumva mu bindi bihugu babikora? Ikindi twashaka gusaba abagwizatunga bose no kwitwararika kuriha amakori, gukingira ibidukikije no guterera akacumu k'ubumwe mu bindi bisata nk'indero n'inyigisho, inkino no kwinonora imitsi, amagara y'abantu, ubushakashatsi n'ibindi. Aha mboneyeho akaryo ko gukebura iri hinguriro FOMI ririko riratwereka akarorero gufata iya mbere mu kugwiza n'imbuto zirabanuye, kuko intabiro yonyene ntikwiye hatabonetse imbuto zirobanuye ku barimyi. Barayamaze bati wabaye mwiza wa muzima. Turabasavye gufata ukuboko abandi mubigishe gushinga no gutunganya amahinguriro n'amashirahamwe yabo. Nkako ivyo gukora ni vyinshi, ariko benshi bicwa no kutamenya. Nitwo kwirengagiza gukebura abafashe inzira ya hafi yo kwigana ivyo abandi bakora. Turetse ko ari ingendo ihanwa n'amategeko mu Burundi, abarundi bamavuga bati ogwiganwe rurazira. None rero nagira ndabakubitira akagohe, ntimuhengere umwe avumbuye iki ngo yatubonere natwe tumwigane. Hariho abaraba ngo akuramwo amahera menshi, ngo nanje nogira rirya hinguriro ngo nzoronka nkawe, mugakibagira yuko bazoca bagabura abakiriya, ahubwo mugahomba mwese aho kugenda imbere mwese. Ubu n'akaryo kuko umwe wese yovuze ati kwishira hamwe FOMI bakoze ibi, nanje reka ndabe ibindi mvumbura. Mbega none ko dufise ubutare, habuze iki ngo tubone uwundi mugwizatunga canke abagwizatunga bagiye hamwe ari benshi ngo bahingure burya butare bwacu? Erega ivyo vyuma tuzagura hanze, iwacu turabifise kuva na kera narindi. Murazi yuko twahingura ivyuma, twarakora amacumu n'imiheto, tugakora
imihoro n'ingangura dukoresha tukavyicurira. None ubutarugira ngo bwari ubwo dukuye hanze bwari ngaha. Kera bari bazi ubutare bw'umujumbu bakamenya ubutare bw'icuma n'ibindi. Uno munsi rero harageze ko natwe twivyukiranya duhingure iryo tunga kama Imana yaduhaye. Uno munsi no munsi leta rero iboneyeho akaryo ko kumenyesha yuko itazohengeshanya gutera iteka umurundi wese azofata ingendo yo guteza imbere igihugu. Nico gituma duteye akamo abarundi bose ntagire numwe asigara inyuma. Ni kuri iyo ngingo mbere yo gutera intege abahizi no gukenguruka dusozerera ijambo ry'uno munsi tubamenyesha ko dutanguje icese ibikorwa vy'ihinguriro fomi ryagutse, twongera dutanguza isekeza yo kwegereza umwavu abene gihugu kuri igenekerezo rya 15 Nyakanga umwaka wa 2020. Ariko imbere yuko mperaheza nanje ku giti canje nagomba gukengurukira iri shirahamwe. Nkenguruke kuko nsanze abapererezi barazi ko ndumurimyi. None bavuze bati reka wewe kuri mahanini nawe tugusahirize mu kuguha umwavu. Ndetse barazi yuko nkunda no korora. Babonye ifumbire iriko irabakehana bati wewe uzi korora cyane reka tubugabira inka kugira ngo uzuronke ifumbire nyinshi tuzoza kugurira iwawe. None ndabakengurukiye cyane ko mwandavye mukambona, none murangabiye nanje ndabakengurukiye. Mwangabiye inka turazi ko migenzo y'ikirundo ugavye ababaye shobuja, nanje nemeye kwabera umuhutu. Nzoheza rero aho bukera zikunguka nanje mpeze ndabokorere. Muhejeje kunga urunani rudacika hagati ya jewe n'irishirahamwe ryanyu, none nanje urwo runani ndarukengurutse. Nkengurukire rero n'abandi bitavye akakamo. Mbe burya murazi yonza ndumwe ntivyari koroha ko mvuga.